amayaro uhembwa les 3 mois twe turaguha ugende wicare ibanga wandike igitabo uko nyene turiko dusohora bimwe bitagugwa ibindi vyibagirwa ibindi tubisanga bariko baritekera n'indagara bigindagara byashaka ibindi tubisanga bariko baritekera n'ibitumbura ibindi tubisanga bariko gutyo mugabo twamiza tubahamagara gutya kumuza kwandika uriyugarana urasohoka bavuga uti uno munsi sinza kuja mu kabare no munsi sinza kuja mu rubanza ngira nk'abamaze kuvuga ati jemira ntangure kwandika igitabo barabizi nyene bigenda agende amareyo amezi 4 cyangwa 3 tumurihira byose asabe na konje ku kazi n'umukorege ngaha kurahera isa na medi usabe konje mu isa na medi aro ninahise kumugani uruva na ushaka kugereza kuri birabarundi ndadushira mu ndega mugeni kurabo munsi rwaruka rwa kimwe uba ko ibi yakusema kuko nyine n'ibintu kuvuga mu ngomba cyangwa no kwanda iyi ngo batazibukira byo babivuga boko boko kugira ngo anubwira ko mutumaro kwandika kuko ari umuntu afite ikibazo cyo kugira ko wamaze kumubona akaba bakuze n'abashobora no kuyirira miliyoni niho kubura umugenzi mwiza kuvuga umugenzi ariko rero wowe urashyirirwa ko umuntu iriye y'amande rwanda no gusiga ikintu bitwa telefone ugakora kumamaye acararona kugira mu Burundi wacu tugaragaje kuzuza uko abandi bavuga imyaka atandukanye ibyo tubona mu mbere bamwe hari usanga mu mvugo zabo twavuga bati umurundi mubwire gusoma hakumubwira gusoma icupa hakumubwira gusoma igitabo mwatubwiye uko mwavutse mwaciye ku mayange mwatubwira aho mugereje igikorwa igitabo bimaze guca mu maso yanyu mbega mugerageje kuraba frequency hanini kubagura ibitabo murabona yuko by'ukuri ari byoteye intege abanditsi kugira bagire effort babandanye bandika kuburyo one ko bazoshobora kugurirwa ibyo bitabo byabo akazo kanje akoze bisanzwe urabona yishira hamwe rivutse bibanza gushinga imizi urabona bibanze kwemerwa gushiraho abakozi ibintu biba byoroshe mbega tuzokorana nande na cyane cyane yuko kandi bashira hamwe yo gusohora ibitabo basanzwe ari uba tuti ndazi umuntu asanzwe abimenyereye dushobora gukorana ibyo rero byatwaye umwanya biratwara umwanya utari muto ahubwo je ndabirazi birani nziza cyane bire bitabo bishika 11 mu myaka 4 ni nziza cyane aho ntusereze kuvuga ibyo tugo turakora muzoro akanya kaje ko kubimenya biba bigomba kwegera nk'ibi 10 nk'ibi mu bana mu misi nko mu kwezi ko murabona yuko dusohoye ibitabo bishika 2 ibintu byiza cyane rero umurindi tugiye kuwongereza no guhamagara abantu bagiye tuti hariho ishira hamwe rijejwe bifasha abantu kwandika no gusohora ibitabo nimba ufise ibitabo ibyiyumviro bizana uko biri turahita tukabufasha ari umuntu agenda tubyiyumvira mugabo sinzi hono wohera twebwe rero kumwereka uwo muntu kumufasha kujya mwene ho kumutaye ngo ngene nshaka ko imeze
mugabo nta na kimwe yakubwira ati burya igitambara kidozugurira ngaho burya je mbona akabu mbona wegenje kunuko twe natwe ruba umuntu wese ati hari n'uvuga ati jewe nta na kimwe ndandika mugabo ibyo nzonda bifise twe turamufata amajwi amatwa bikuramo igitabo rero experience tumaze kugira nuko abantu iyo bashitse gusora igitabo iyo ukunda igitabo cyangwa ukiza hari ukundi ubundi muntu agifitiye agiha uburemere bunini cyane uravuga ati yewe sinzi ko noshika nsohora igitabo ni igitangaza n'intambwe nteye ugasanga kuri twebwe kubera warumenyereye kubera umaze kubyandika cyangwa ukunda kubisoma mugabo ubundi ugasanga wari umuzigo amaranye igihe kinini cyane rero abarundi barashaka kwandika je ndagomba kuja nishura n'iki kibazo kigira kabiri hariho prejije tudirive ngo abarundi ntibasoma sibyo abarundi barasoma alors je cyo no kwishura ngaho ni mfate ku mupira w'amaguru abarundi bakina umupira w'amaguru ni bangahe ni bake cyane abarundi barorera umupira w'amaguru ni bangahe nabo nyine si benshi mugabo iyo hageze umupira Barcelona na Real Madrid abarundi bose ukunda ukawukunda uramenya ko umupira uri kuraba uramenya ko hariho match iri kiraba ukunuko nubwo bakunda umupira baravuze urwamo ku buryo uza gusanga iyo wiryamiye ubavuze kumenya batsinze n'abatatsinze rero tuvuga turi ko tugere ku minota tudiriye uwo muntu akunda gusoma igitabo ntabwo yagisanga uwo muntu ashaka kwandika igitabo ntabwo rinda bikora tubikoranire nabo wowe hanyuma rero nandi avuga ati jewe gusoma n'ukuri njongora gufata igitabo ukasoma ndetse njongora no kucyandika mbwarekeneye kumenya ibivugwamo ari mu kiganiro je nigeze kujya ntabwo ati none umwamo tuzadusoma ibitabo tubwije kosoma cyangwa muri mu gihe hamwe mwandika ibitabo mutubwire ibyavuyemo rero natwasubiza tuti iruhande yo kwandika no kugurisha ibitabo tugiye turategura ibiganiro n'ubu tukavuga tuti twatumiye nk'umwanditsi ari Pascal natubwiye muri make ibintu biri muri icyo gitabo cyiwe ku buryo umuntu adafise umwanya wo gusoma igitabo cy'impapuro ijana cyangwa amajana angahe amenye ibyavugiwemo icyo ni kimwe gikomeye ikindi nacyo ugomba kugira ni kibazo cya gatatu yabajije ati none hariho marché du livre hariya nous avons une idée de l'industrie du livre l'industrie du livre ça veut dire uwandika n'ugomba gusoma abantu bashobora guhurira bo tubirabye ubu nta murindi munini bari kwaja kugura ibitabo mugabo nawe nyine bari kuko kugira aje kugura no kwaza mbengurira he n'ubu twarahamagaye abantu bazane expose ibitabo byabo bigurisha rero ndaza kubigura atarabikise tugomba kuraba tuko ni bande babikise avuga ati jewe nandika cyane n'ibyo nanditse nabuze ababingurira izene ngaho twari twibone hanyuma nabo babizura bakaba ikindi tugomba gukorana n'inzego ni kuvuga ubushikiranganje ari ubushikiranganje bw'indero mbega abanyeshuri icyo basoma kandi abigisha bakoresha byandikirwa hehe mu byo tumaze gushikako nuko twasanze hari hiyo bitaye biki usanga bitandikiwe ngaho iwacu ugasanga ari context West Africa igomba kuba gukoresha ngaho iwacu tugomba nawe twashyizemo nka collection y'abana uvuga tuti mbega umwana kuvuga bande desine yobe igizwe n'iki mu Burundi igizwe n'impene igizwe n'inka n'ingurube mbere yuko tuvuga yuko inatanganyika imbere yuko igizwe na shamu ugira umwana w'umuwambe muri maternelle ngo papa atwa shamu cyangwa se mpoye muzeye cyangwa chevare chevo ataranayibona mugo mubwira tarafise impavu zibiri oya tubazo muri entrepreneuria umuhungu wa naka yarize amashuri ageza ngaha hanyuma y'ibyo kukora inkwavu yatwerekana umuntu afise urukwavu umuntu ariko arahiriye ariko agaburira ingurube umwana abyigire ngaho wowe gusa mbo tumubwira cheval tumubwira chameau tumubwira trait rero tuba turabiraba ku buryo ibitabo byose byandikirwa ngaha bigomba gukora ngaha kubera nitwe gutahura cyane imibereho yacu inyigisho zidafatiye ku mibereho y'ababikora byiza abari akabuga rero iyo industrie diri bizokunda mu gihe ibyo byose abantu bose inzego z'igihugu abagurisha ibitabo kuko urabona n'ubu dufite aho umuntu ashaka gusanga ibitabo ni very simple yonyine rero turashobora kugwiza kuko umuntu uragire
intuze nka liberi niko twavuga kumenya nayigira abitabuza kubikura hehe rero ibyo byose bishoboka iyo tanguye kubivuga ukabikora twayerekana ko bishoboka abo bantu bose abandi kazoboneka abaguye ibitabo bazobigura naho bigurirwa hazogwira mu gihe twese dufashanije murakoze hadutse ibijyanye n'ihangane nibyo bavuze cyane kugira ngo umugabo muratahura cyane yuko ibyo twavuga kwihenda cyane yuko ibintu bijyanye n'imico kama ndavuga nti burya iyo mwumvise abari mu bijyanye n'imico kama bariko bariyamiriza rirya jambo ngo utugenegene kubitahura kubera ko ibi turiko turakora mu bisanzwe baba bishira mu bijyanye n'utugenegene mugabo uravye wo igitabo kimwe kugira ngo gisohoke bishobora gufata nk'imiliyoni 30 canke 40 z'amarundi so kuvuga yuko ari akagenegene ako kana ni investissement umuntu abakoze rero ikintu ca mbere kigoye muri ibintu byo bijanye n'ibi by'ibikorwa by'indamura bitabo ni ikibazo c'uburyo muribuka yuko nyaza ko hari mwaka uyu canke nkaca imyaka 2 oya hari mu mwaka uheze twari twamenyeje yuko tuzotanga agashimwe kitiriwe gusoma kwirikira gusoma hanyuma kandi turavuga yuko tuzotanga gashimwe ka mbere tuzotanga ubushimwe bubiri kuha igisoma kiri mu gifaransa n'igisoma kiri mu kirundi igisoma kimwe kikaro uwutsinze akaronka miliyoni 5 umva ni miliyoni 10 zibazigiye izo miliyoni rero kuzirondera ugaca urondera n'imishahara ijanye n'abariko barakora muri ndamura bitabo gusoma ugashobora kuriha loyer yaho ukorera ugashobora kuriha internet ugashobora kuriha transport kuko ivyo byose birasaba yuko uburongozi canke abakora mu ndamura bitabo bava ngaha baja hage n'ibiki byose usanga biremereye urumva rero ikibazo ca mbere usanga gihari ikibazo c'uburyo mugabo turakenguruka ko abarundi turiko turakanura ngo tubone aho dushobora gukura uburyo nkuko twabivuze nazari kiniganiro twari twagize ubuheruka nibaza ko cari ikiganiro kijanye no gusozera byasegeza curi jambo twari twababwiye yuko twizera ko ivyo korora inkwavu bizoduha amahera adufasha gukora ibitabo rero ndibaza yuko turi kuri uwo mugambi niyo mwabona turiko turasohora ibitabo byinshi nimuzoba mwibaza ngo amahera yavuye he ahandi muzomenye ko ari za nkwavu kuko yiguye aravuga nkwavu turazorora tukagurisha inyama amahera dukuyemo aho kuyagura imiduga no kuyagura amakositimu babona nyene twiyambariye n'abajene nyene b'abarasta n'abarasta nyene n'amadrede zose biriko ubwo buryo aho kubushira mu byo kwinezereza tukavuga tutireka dufata ubwo buryo tubushire mu bitabo mugabo ico abantu bategereza gutahura nuko gusoma n'umuco une culture nukuvuga uzinduka n'ubunduka usoma oya usoma kubera ko so wawe nuko wawe canke oncle wawe canke mubyarawe canke umwigisha canke abo mugendana basoma canke mu kibano usoma we ugiye urabona size ko muzongera muramaze kugenda hirya no hino mu kaza dufate nko muri bino bihugu usanga duhana imibe bavuga icyongereza namantanga example yo mu Buganda abantu baragira batugeze no kweri kimwe muja gusora ibitabo mu Buganda twebwe gusora ibitabo mu Buganda kubera ko impression gira mwagiye murabona ibitabo hafi byose ivyo byabaye imprimé mu Buganda kubera iki uravye qualité na coût ya impression ça coûte 2 fois moins cher que d'imprimer mu Buganda harimo na transport kuja kubikorera ngaha
kubera iki kubera ko mu Buganda barafise la presse quotidienne journaliste ngira murabizi barafise la presse quotidienne misi yose mu gitondo ugiye Entebbe ugiye Kampala urabona mu gitondo abantu iyo bagiye ku kazi saa moya agenda afise benye yiwe n'akayi agaca hitana journal gazeti Tanzania ndiyo gazeti agenda arasoma gazeti ino mu Burundi ntayihari iyo ufise iyo presse quotidienne ucugura n'ivyuma biproduce iyo presse quotidienne ni kuvuga je namabwira je nagiye ahantu hari NTV impression zawe nyine zingana ni nko ufata iyi nzu urabona iyi nzu yose izi mpombe zose bakazikombora gushika hariya ugacuguriza na kabiri ugaca uduga nk'imetero nka zine ikimashine kimwe ico kimashine kimwe gisohora ama exemplaire 60,000 ku isaha ni kuvuga abamenyesha amakuru murabizi umurambi ku munsi wose 17h mukagira correction za nyuma 18h pour impression bagaca bashira sur impression ni kuvuga amasaha abiri babasohoye nk'ama exemplaire 120-150 hanyuma gacaho imiduga ica ibitwara mu bisagara byose vya Kampala kugira ngo ejo mu gitondo saa moya abantu bazozinduke bagira iki basoma none mu gihe udafise izo mashine rero ni mashine imwe usanga igugwa $10,000 $15,000 hageze kwimprima twebwe dutwara tw'igihumbi bakora kabisa mu minota 10 ibitabo baba biguhaye baba twabwiye abantu twebwe imuduhaye maji yo kwimprima igitabo tubikora mu munsi umwe kora mu nkira mu Buganda Rolande akabikurungiye bon ubu nuko twese mipaka usanga bigoranye bukebuke mu nawe ubundi usanga bigushikiriye dans 2 jours urumva rero muri iyo contexte usanga ufise la presse ntudzeye quotidienne usanga aussi no kwimprima ibitabo byoroshe hano uragenda kwimprima bakakubwira bati dufise izo mpapuro offset mu murabona izi mpapuro yakoresheje ubwo rupapuro ubwo urabona ubwo rupapuro rwera ni nibyo rupapuro dukoresha kwandika kete n'iki byose mugabo urupapuro rwiza rwa homa nugo murabona ubwo mu bisanzwe usanga rupima hafi ibiro 2 fois urugero rupapuro rundi nuvuga ico gitabo ico ni 244 page ubwize 244 za offset usanga ari offset ikuta mwansha kandi ipima bike urusha ubwo ico gitabo kindi umva rero ivyo byose biri mu byo bakora bijanye n'intambara yuko dufise infrastructure nziza nariku mugabe infrastructure naho ushobora nta murundi yoza kurondera imiliyoni oro miliyoni umwe deja $1 kugira ngo uro urukagira business nk'iyo ni miliyari 8 hafi z'amarundi nayumvire amiliyari 8 z'amarundi kugira bubake imprimerie ayo mahera uzubagaruza ryari ko ibintu byinjiriza amahera mu Burundi no kwimprima amaresu n'amakarne ya ntuzeye kwimprima calendrier kwimprima mu matora kwimprima n'amakayi iyo mashizo yironka ryari ayo mahera uzubagaruza ryari n'ubwo rero n'ama investissement maremare usanga bigoye nariko ndavuga kijanye n'uburyo kijanye na infrastructure hanyuma mwongera kandi nkagaruka gusigura ingene gusoma ari ikintu kijanye n'umuco nibi umuyobozi ariko aravuga kugira ngo abarundi basome yace ngira ko kompeta ico wabije kijanye no gusoma bagira bavuga ngo abarundi ntibasoma no kubeshera abarundi ngo abanyafrika mugomba kumunyegeza ikintu gishamuze no kubabeshera kubera ko wewe nta muntu ashobora guhatira ngo wewe muntu uraba televiziyo ntabwo uraba televiziyo ntaco bikubwiye none murabona abantu twese tuko turakomugwa mu Real Barca Arsenal n'ibiki byose n'ubwira ariko yobwira kubera iki ntabyo yakuriyemwo cyane nk'abadamu uramubaza uti mbega umukinyi akomeye muri Real ntawazi kuko mu mutwe wiwe ntabiriyo rero n'abarundi ubu turiko turondera igitoro ndayikurahe umukati ndawukurahe n'ibiki ndabikurahe none uwo muntu woca umuhatira mu gihe ufata igitabo c'impapuro 200 kimwe ijya example $1,000 ariko umuntu yumva ko wohatira umuntu ariko arondera umukate uba 2,300 arondera ingene umwana we aja kw'ishuri ku 700 ahako ariha taxi 5,000 ngo genda ugure igitabo c'1,000 urumva il faut aller étape par étape ukamenya contexte urimo hanyuma ukagira ico bita avoir le souffle long ukuvuga ugomba kuinvestisa muri culture menya yuko ivyo uriko urakora ubu ingaruka izizoboneka mu myaka
15 nico gituma rero bisaba uburyo bisaba kwitanga ko muravuga muti umva abantu babivuga bakompara aussi na les cultures occidentales mugende kuraba aho imprimerie yatangwe kubonekera dans les pays occidentaux mugende kuraba comment est-ce que l'imprimerie yateye imbere ibyo gusoma byateye imbere harabayeho abantu b'abanyamahera bafise amahera menshi gose akavuga ati jewe ndafise amahera ndafashe nk'umuriyaridi w'amarundi ndawushize mu kijanye no gusoma nabijya turavuga bijanye n'umuziki ubwo afise abantu bashama amahera mu bijanye na culture muco kandi mushobora gutera imbere urumva rero muri mu myaka 2 twaragerageje uko dushoboye turabaho turasohora ibitabo uko turagwana turabingene dushobora kuronka uburyo ubu turizera yuko umugambi w'inkwavu uzoba wafashe umurindi mwiza uno mwaka tukaronka uburyo ariho nibaza yuko n'ubuyobozi buza kwibasigurira twiyumvira yuko uno mwaka tuzoja mu bijanye na édition à compte d'éditeur sinzi ko mutahura ico bisigura bisanzwe indamura bitabo kw'isi yose zikora kubiri ou bien ni usohora igitabo ariha kuvuga jewe ndafise amahera nshaka igitabo canje gisohoka ndaje ngaha ndafise miliyoni 200 nshaka ko hasohora ama exemplaire naya canke jewe si nshaka gusa ko munsomera murabe ko atamakosa y'igifaransa arimo canke jewe nkeneye gusa ko munshirako ijya nimero ISBN ijya nimero imenyekanisha igitabo ku isi yose gusa nivyo nkeneye akariha amahera iyo ni édition à compte d'auteur donc c'est l'auteur qui paie de l'argent pour que igitabo ciwe gisohoka mugabo muri édition yifashe édition yifashe urarondera uburyo ukarondera n'amakomite de lecture hanyuma ukicara ukavuga uti kuno kwezi twagomba gusohora igitabo kijanye ubwoko bw'amafi mu Burundi abarundi bose bafise imigambi yo kwandika ubwoko bw'amafi bakazana amaproje yabo hari amafi akikamye hari amafi yabonye abantu bacatangura kurira hari amafi yaguruka reka jewe abunda babwira amafi yahora baho kuri ntare rushatsi cambara ntama hari amafi yo ari muri amalak du nord lac oiseaux hari amafi abajournaliste hari amafi bakunda kurya hari ifi w'icuci ku ministre tout ce que vous voulez abantu bakeva histoire y'amafi bose bakazana hakaba ari un comité de lecture ihembe bico igasoma ikavuga uti vraiment ino histoire y'amafi wiriye uje ku ministre twese bazi ko mwisohoye yogira abantu rundi boyikunda hanyuma rero natwe reko okay reka turondere miliyoni 30 tugenda twandira mu primere mwiza tugira communication nze twandira abajournaliste abaphotographe beza uwo moteur tukamukubita ifoto akagira iki hanyuma tukumvikana n'uwo muntu yazanye ico ciyumviro ko n'iciyumviro yakuye muri we wari waciyumviriye kuri ayo mahera uza kugurisha uramusigira amahera siko hanyuma nawe bakuramo amasharge yose niko les éditions zifashe zikora n'ibyo uzobikora hehe uzobikora gute udafise uburyo bwo guhemba abakozi uzobikora gute wowe nyene wiyumvira ico ciyumviro utari muronka wo kurifana cyangwa turato two gushika aho hantu ikibazo urumva rero byose bifise umurindi bigirako mugabo nkakenguruka nk'uwatanguje kino ciyumviro n'umuhisi Jimmy Elvis Vyizigiro nkakenguruka gose abajournaliste mwashoboye gushika ngaha ni mwebwe murabizi twaba twabivuze ukunyene kujya mugenda mugashigikira abari mu nganda z'umuziki turakenguruka kandi yuko muza mugashigikira n'abari mu ruganda rwo kura muri bitaro umukorera yari yabajije ati mbega ni fréquence nziza est-ce que fréquence yo gusohora ibitabo n'ibintu byotera intege abandika ibitabo kugira ngo wandike ibitabo hariho umuntu kugira ngo yandike igitabo bimufata nk'imyaka 10 hariho n'uwundi yandika igitabo ubuzima bwe bwose akabwandika akavuga ati kino bitabo byo gisohora biko jewe mfuye siko hariho n'uwundi igitabo arinda apfa ateme bico bitabo gisohoka ibisigi byo bakoze guteka kwa wundi data canke mama hari ibintu bihambaye yaciyemo reka tubisohore
urumva rero abo bose iyo basohoye igitabo arico baba biteze. Quand tu publies un livre hari distribution uba ushaka gushika ubu abasohora ibitabo mu Burundi ahanini ngira mugenzi ari Pascal yobivuga nusohora igitabo bibaza ngo uzokuramo amahera. Oya natwe ntidukora bire ngo dukuremo amahera ko nituragira ubwo rugezo ntiturarugerako uracasigaje nk'imyaka 4-5 uko nyene turiko dusohora bimwe bitagugwa ibindi vyibagirwa ibindi tubisanga bariko babitekera n'indagara ndagara ziracahari ibindi tubisanga bariko babitekera n'ibitumbura ibindi tubisanga bariko gutyo mugabo twamiza tubahamagara gutya umuza dusubira kandi tuvuga bino duhejeje kuvuga tubandanye gushikaho hajya mu mashuri haboneka nk'abana 1000 mu gihugu cose bakunda gusoma igitabo. Abo bana 1000 nibo bazotangura kugura ibitabo nibo batangura guhembwa mu myaka 15 nuko bikora. Nayo kwibaza yuko uzosora ibitabo mu cujonka amahera biragoye ngira peut-être uri nk'umuntu akomeye umunyepolitike uvuga ati je ndagisohoye abamambi b'umugambi wanje baca baza gusoma kugira ngo bereke yuko turi kumwe cyane uri nk'umugabo witaje nyine kabisa ufise nk'abagore 4-5 ufise nk'abandi bana 50 cyangwa 50 tutiri rero basohoye igitabo ndazi yuko ariho abakigura umuryango kugira ngo bangereke yuko banshigikiye nayo ubundi ubu biragoye kuko zicoroshe gusohora 30-40 muje kugura igitabo kandi 30-40 byari kugufasha kuriha bus cyane transport. Urumva rero hariho impinga ndende ikihari yo kugira igitabo kugishira mu muco wa misi yose w'umurundi. Muramba bari navuze menshi tugira ko muza kukibwa ko mbona hano abaje benshi ari abagabo oya abaje benshi nabigitsina gabo abatemera kwitwa abagabo. Burya kwandika c'est un voyage solitaire. Kwandika uriyugarana urasohoka bavuga uti uno munsi sinza kuja mu kabare no munsi sinza kuja mu rubanza ngira nk'abamaze kuvuga ati je ntangure kwandika igitabo barabizi nyene bigenda uriyugarana kwandika urupapuro rumwe kwandika impapuro zibiri kwandika impapuro zitatu wasanga urupapuro rumwe byo watanguye sivyo uko kubifuta ainsi de suite. Alors iyo exercice yo kwiyugarana uri umugabo biroroshe cyane kurusha uri umugore muri culture y'abarundi na cyane bageze kubaka iyo bamaze kubaka uri mu rugo uri na rugo serugo ashitse shohiriza amazi n'akayi abana n'ibiki byose. Urumva rero muri za nguvu tegereje gutegura zo gufasha abanditsi kwandika harimo n'ico kintu cyo gufasilita detala. Mu bindi bihugu ndamaze kubijamo inshuro 3-4 hari ico bita résidence d'écriture. Résidence d'écriture ni kuvuga ni bya bindi nyene navuga uravuga uti twebwe turafise inzu hariya ibanga ya mu babikira ibanga ni muramvye mukayanza twumvikanye n'ababikira ba hariya hotel ibanga twebwe turiko turarondera umuntu yotsindira résidence d'écriture ibanga agende amareyo amezi 4 cyangwa 3 tumurihira byose asabe na konje ku kazi n'umukorege ngaha kurahera isana mumedi usabe konje mu isana mumedi amaya ruhembwa les 3 mois twe turaguha ugende wicare ibanga wandike igitabo ukurihira byose. Urumva ubwo buryo ni résidence d'écriture biramaze kujaho sanga mugabo kenshi usanga yose ari n'ibihugu agiye mu France nagiye muri États-Unis nagiye mu Rwanda usanga ari ama résidence d'écriture abantu bahagenda akicara muri aho hantu urumva abafashwe neza n'ababikira bituboga tworoshe mu mutwe usanga n'ivyindure bituguruka neza kubera ko nshaka kibazo c'imishahara nta kiba kihari akabisaba kwandika igitabo ciza gose
hanyuma mukumvikana ati igitabo gisohotse kwa kundi nyene uzofata ama pourcentage ya nawe ufate ama pourcentage urumva bisaba uburyo iyo résidence d'écriture zihora ziba ngaha mugabo zahora zikunda kuba avec des écrivains bavuye hanze. J'en ai rencontré nkiri mu journaliste culturel me disait ne baca kuri CCF bakaza akamara une semaine cyangwa 2 semaines agaca agenda mugabo résidence d'écriture nziza si ndwi imwe cyangwa zibiri oya ni ukwezi amezi abiri amezi atatu hariho n'abarihigwa umwaka wose ariko arandika icyo gitabo. Iyo résidence d'écriture nishobora gufasha nk'abanditsi b'abamama turakuramo babwira serugo ati erega narugo kabisa agiye kwandika ngaha n'abana bibingira bazora baza kumuraba muri weekend nk'ujya akorera ruguru hanyuma aze yandike ahejeje kwandika kizosohoka tugisohora mu indamura bitabo gusoma ubwo umuryango muzoronka ya natwe tugumana ya nibiki mwumva ko bisaba uburyo ico kintu rero cuko abakenyezi bategerezwa kwandika bategerezwa kubahimiriza ikintu gihambaye gose twogerageza uko dushoboye kose bayikorera nuko murakoze.